Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, aho hari amakuru tuza kugaruka ko biriko biravugwa mu gisata ca politike, ariko kandi nanone tukaza kugaruka ko biriko biravugwa muri leta ya Nestor Ntahontuye, leta yashizwe ko muri uyu mwaka wa 2025 isubiriye iyahahora yirirongowe na Gervas Nderakobuca kuri ubu arongoye inama nkenguzamateka. Turaza kandi kugaruka ku migenderanire idasanzwe iriko iravugwa hagati ya leta na General Gabriel Nizigama Bataziratibiya, umushikiranganje mushasha ajejwe abakozi ba leta n'akazi, ndetse n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Bamwe bati inshuti ya president ntihanwa nk'abandi. Benshi baratunguwe cyane ndetse baranatangara muri leta ya Nestor Ntahontuye, aho izina rya Gabriel Nizigama Bataziratibiya ryagarukaga ku rutonde rw'abagomba kuba bashikiranganje bashasha muri iki kiringo c'imyaka 5 bazotwara kuva muri uyu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030. Uyu Gabriel Nizigama Bataziratibiya benshi tubibutse yuko yari yarabogorejwe rimwe na General Arengiyome Bunyoni kwigerekerezo y'indwi Nyakanga umwaka wa 2022. Ivyaha bagirizwa ico gihe vyari bisa kandi vyari bikomeye cyane, ariko umwe avundiye mu munyororo uwundi we yasubijwe ku ngoma. Kuba Nizigama ari inshuti ya Ndayishimiye vyamuhaye kudanwa nk'uko amakuru adushikira abivuga. Nitwigeze turonka udutomorera neza ico Ndayishimira Nizigama bapfana mu miryango yabo, gusa umwe mu babegereye yatubwiye ati abo bantu ni amacuti kandi bazinanye kuva kera, barakuranye, bazinanye muri vyinshi. Hari ibihe barara ku gitanda kimwe ari batatu bakiri bato, no kuvuga Gabriel Nizigama, Varisito Ndayishimiye ndetse na Jules Ndihokubwayo. Hari n'abavuga ko Gabriel Nizigama Bataziratibiya yoba ari mu bambere bataziriye Varisito Ndayishimiye ngo ni kirogorogo kubera ukuntu avuga menshi. Aba rero bahavuye baja muri kaminuza y'u Burundi. Gabriel Nizigama mu gisata ca siporo, Varisito Ndayishimiye mu gisata c'amategeko nawe. Bose barakekwa ko bagize uruhara mu bwicanyi bwakora abanyeshuri b'abatutsi bo kuri lycée Kibimba bishwe batuririwe kuri station ya essence ahitwa Kwibubu muri Gitugu tumwaka wa 1993 nk'uko vyanditswe na Pacifique Ninahazwe. Bamwe mu bibaza ko ari nayo mpamvu President Ndayishimiye atigera yemera ko habaho ibirori vyo kwibuka abo banyeshuri mu gihe President Nkurunziza we atigeze abibuza. Ndayishimiye na Nizigama ntaco barigera babivuga ko. Inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi muri Ruhesha umwaka wa 1995, Gabriel Nizigama na Varisito Ndayishimiye bahuriye ku rugamba rwa CNDD-FDD, aho bagiye bararonka amapete abangabanganywe. Bagarutse mu gihugu rero bose bashizwe mu rwego rw'abagenerali, umwe mu gisirikare uwundi mu gipolisi. Ndayishimiye yaratanze Nizigama kuje mu mabanga yo hejuru muri politiki. Ndayishimiye yabaye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano hagati y'umwaka wa 2006 ndetse n'umwaka wa 2007. Gabriel Nizigama nawe aba umushikiranganje w'umutekano hagati y'umwaka wa 2011 ndetse n'umwaka wa 2015. Hagati y'umwaka wa 2014 ndetse n'umwaka wa 2016, Ndayishimiye yarabaye umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama nawe aja muri ayo mabanga nyene hagati y'umwaka wa 2016 ndetse n'umwaka wa 2022. Gabriel Nizigama ni umugenzi akomeye wa Angelina Ndayishimiye, ngo basa nuko ari n'ababanyi. Bose bava muri commune Rutegama, intara ya Muramvya yahahora. Umuryango wa Angelina Ndayishimiye n'umuryango wa Gabriel Nizigama ngo bafise uruhara rukomeye mu buzima bw'ishengero ry'abagenzi Église des Amis ryahitwa Inyarurambi, kandi akaba ari imiryango yamye ifatanye kandi ifashanya kuva kera. Gabriel Nizigama Bataziratibiya ari mu bagenerali bagize uruhara rukomeye kugira Varisito Ndayishimiye abe umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020, mu gihe Petero Nkurunziza we yashaka Pascal Nyabenda. Ndayishimiye nawe yamugumije mu kibanza cy'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe.
Muri kino kibanza General Nizigama yarakomeye cyane, agira ingufu ku banki nkuru y'igihugu BRB, ku iperereza ry'igihugu be n'amafaranga rikoresha. Aho niho Gabriel Nizigama atungiye bidasanzwe, atangura kubaka ibitangaza ku gatumbi wabo ahitwa Camumandu muri komine Rutegama. Aho niho rero yari yararunze imifuko y'amafaranga atagira uko angana. Umwe mu bakozi bamwubakiye ati ihinguriro ry'ibigori Sovani yagize ati mu gihe twari ko turamwubakira iryo hinguriro twahembwe inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 wasanga ziriko ifira, zaraboneka ko zirunzwa ahantu. Rimwe na rimwe Tibiye yaraduga n'abajejwe umutekano wiwe baje kuzanikira ku kazuba. Igenda ishimiye yahindura amafaranga ibipapuro, Tibiye yaragize ingorane. Wahihutiye kurangura inzoga z'amaji zari mu ntara yose ya Muramvya, atandukira na Gitega kugira arabe ko yo kwikura ko amafaranga atari make, ariko vyaranse ko ayamara. Amamiliyaridi yaramupfiriye ko araturira. Aho nyene mu minsi ya nyuma kuva kuwe hariho abakozi yamaze igihe kinini adahemba, bamwe banahavuye abaheba akazi kubera yari yaranse kubaha kontra y'akazi. Abasigaye nabo yabasinyishije ku nguvu, aho bahembwe intica ntikize. Barya abagabo ngo barimwe ikibi kibishe. Imigenderanire yandayishimiye na Nizigama yahavuye itosekara rwose. Gabriel Nizigama ntiyatinya kuvuga ko Ndayishimiye atagihugu ashoboye gutwara kandi ko bazomwikurira. Ndayishimiye nawe niho yakwira igihugu avuga ko ashaka kugwanya abasuma bari mu nzego, akavuga ko bamukengera kubera we atamahera afise. Aranadoma kurutoka abantu banyegeje amahera mu mihana yabo ku buryo basigaye baja kuyanikira ku zuba yavunze. Ngo Ndayishimiye ntiyasiba kuvuga ko kandi hari abashaka kumutembagaza. Kwigerekerezo y'indwi Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 yabaye nk'inkuba ituritse. President Ndayishimiye yakuriye rimwe umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni, chef de cabinet civil Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, ndetse na chef de cabinet militaire Lieutenant General Etienne Ntakarutimana. Gabriel Nizigama bimwanka munda, yibutsa umufuko w'amadolari abitse mu biro muri Ntare House. Nibwo rero yagerageza gusubira ku kazi babanza kumwankira. Yinjiye yoba yaranatumbere mu biro vy'umukuru w'igihugu arakara. Hano biragoye kumenya neza uko vyose vyagenze, ariko niho yakubitiwe n'abasirikare bari barongowe na Colonel Julien Ndeho kubwayo. Nizigama yavuye ngaho ari intere, adugiye wabo Icamumando amara amezi 2 abiwe bamukanda. Ivyo bihe vyaracanishijemwo kandi imiryango. Byashingiro ry'abagenzi rya Nyarurambi riracanamwo abavukanye banje na Ndayishimiye bahungira kwa nyina batinya ko umuhungu wa Caraziwe azohava yihora. Niho rero hari ababigiyemwo barondera kumvikanisha imiryango basubiza hamwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 no kuvuga umwaka uheze, Nizigama araharirwa asubizwa mu kazi mu bushikiranganje bw'umutekano. None muri uyu mwaka naho yaronse ikibanza muri leta nk'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi. Kugaruka kwa Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya ngo nikindi kimenyetso ko President Ndayishimiye yananiwe urugamba rwo kugwanya ibiturire no kunyonora amatungo ya leta. Abo wenyene yahoze atanga ko akarorero nibo ari karahamabanga ahambaye. Noneho amatwi adusumira ya matungo yahora avuga ko bamurusha, ubuho wenyene yayihaye inshuro zirenze. Umuzo wa Gabriel Nizigama Batazira Tibiya ngusigura kandi ko Ndayishimiye ari karagaragaza kwegereza biwe no kubaka umugu ukomeye wo guhangana n'abake babashasha afise mu mugambwe. Harimo kandi no kurondera gucanishemwe abo yibaza ko bohava bafatanya kumugwanya. Benshi bakibaza bati nimba Bunyoni yari yaragirijwe bimwe na Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, umuntu asigara yibaza impamvu we yahamwe bikomeye ukuraho kugerageza kwiba umupfumo wa Ndayishimiye ngo kizoba arico caca gacamutwe ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, kuko nico caha Bunyoni ngo yisangije gushika kuri uyu munsi. Ngivyo rero ivyo ariko biravugwa hagati y'imigenderanire idasanzwe ivugwa hagati y'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi ariwe Gabriel Nizigama Batazira Tibiya ndetse n'umukuru Ndayishimiye. Mu yandi makuru biravugwa yuko Alabe na bagenzi we nabo baba batazwi aho baherereye muri kano kanya. Haraciye iminsi 2 batazwi yo boba barimuriwe. Ku munsi wa gatatu heze amakuru ava ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura yari yemeza ko
Dieudonné Niyukuri Batazira Rabe, Eloi Nkurunziza, Venant Ndikumana, Bonaventure Nkuriyingoma na Fabrice Ribwira umutima bari bapfungiye ku biro bikuru vy'iperereza mu Cibitoke. Iyo nyishu yari hawe intumwa y'umuryango wa Eloi Nkurunziza. Ayo makuru yari ahuye n'ikibanza ca nyuma telefone ya Eloi Nkurunziza yabonetsemwo. Hari washoboye kwishikira ku biro vy'iperereza mu Cibitoke ku munsi wa kane. Mu mwanya wa mbere baramwankiye kwinjira bivuga ko yari komiseri. Mu nyuma bahavuye bamwemerera baramwereka hose ko abo bantu atari yo bari. Wa mwanya babanza kumwankira kwinjira ngo woba wabaye umwanya wo kubanyegeza canke woba wabaye umwanya wo kubungururiza ahandi nkuko bivugwa, ariko natwe ibi akaba atanyishu yavyo dufise. Hari abibaza ku ifoto yagiye iragaragara aba bose bivugwa ko barapfungiwe mu ntara Cibitoke bariko barasangira. Ni ikibazo, ni ifoto yagiye ahabona kandi nanone ikaba ikibazo benshi bagiye barabaza mbere bakabona umengo abayiriko ntibafashwe nk'abanyororo. Nivyo ntaho twari bwabone abantu bagirizwa ivyaha bikomeye mu iperereza bafashwe gutyo nkuko bigaragara kuri iyo foto muriko murabona. Ariko umuntu aravye neza ukuboko kumwe kwa Rabe, amapingu canke se menote araboneka. Ukuboko kumwe kwa Eloi naho nyene amapinga araboneka. Bica vyumvikana ko mu kubafotora babanje kubabohora. Iyo foto yatanzwe n'abavuga ko bacunze bano banyororo bariko basaba amafaranga mukuru wa Eloi Nkurunziza ari Buraya. Nkuko vyagiye habona mu nkuru zagiye ziravugwa, Rabe, Eloi, Venant na Fabrice bafatiwe mu Kirundo ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 29 Myandagaro y'umwaka wa 2025 bafashwe n'iperereza ryari ko rikorana na Alexis Hajayandi yarungiswe mu Burundi gutegura umuzo wabo bitwa ko bari basangira urugamba. Bonaventure Nkuriyingoma we yafatiwe mu hoteli Gitega ubucagucagu bwo kuwa gatandatu igenekerezo ya 30 Myandagaro y'umwaka wa 2025. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 31 Myandagaro y'umwaka niho bano bantu basa amatelefone cyane Rabe na Eloi barashobora kuvugisha mukuru wa Eloi ari Buraya. Bari barekuriye kuvuga bakoresheje audio gusa kugira batange ivy'iperereza ryemeye gusa. Ahanini baba bariko basaba amafaranga. Imvugo yabo yahavuye ituma uwo barungikira ubutumwa amenya ko bafashwe kubera bavuga ibitandukanye nuko bari basanzwe bavugana. Aha rero niho hacatangura ubutumwa buvuye kubitwa ko bacunze abo bafashwe. Nibo batomoye ko bano batanu bafashwe n'iperereza babandanye gusaba amafaranga, bo bakavuga ko amafaranga ya mbere yatwawe n'abashefu gusa. Amafaranga ashika imiliyoni 200 yaranyazwe. Mbere n'inyuma habandanya gusabwa yandi. Inomero ayo mafaranga yose yatanzwe ko nazo turazifise. Muri audio mukuru wa Eloi Nkurunziza yarasabwe gutanga amafaranga kugira ntibicwe. Yarasabwe audio zagiriza ivyaha bikomeye abo bantu arazitanga kugira ntibicwe. Uyu kandi yarasabwe kwagiriza u Rwanda kugira ntibicwe. Ntaho zico zo audio zose zimirije gukoreshwa. Ni foto iriko irasabishwa amafaranga imiryango y'abafashwe, amafaranga atari make kandi nayo amaze gutangwa. Bamwe bati ese CNUDH umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu yo yoba iri hehe? Ibimenyetso ni byinshi cyane vyerekana ko bano bantu bafashwe n'iperereza ry'u Burundi, ariko kugeza ubu ntaco butegetsi buravuga. Iyo abantu bafashwe gutya mu Burundi barashobora kugandagurwa. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu bagiyeho kugira ngo ukinge bene ivyo vyaha bikoregwa mu nzego z'umutekano z'igihugu. CNUDH iriho kugira kandi kinge ko abapfunzwe baborezwa igufa canke bakagandagurwa. Icyaha cyose baba bagirizwa bategerezwa kujanwa imbere y'ubutungane bakisigura hakurikijwe amategeko, batsinzwe bagahanwa nk'uko amategeko abivuga. Iki nico gihe cyuko Musenyeri Martin Preze Nyaboho yerekana ko ikibanza yacicayemwo akibereye koko. Ngo niyo mwanya wiwe kandi wo kwerekana ko rya jambo ry'Imana yigishije imyaka myinshi ngo nari mfunzwe urandaba ko nawe yaritahura. Ubu ho anahembegwa kurishira mu ngiro. CNUDH ngo nishike mu iperereza kurondera ivyo bano bantu bapfungiwe. CNUDH kandi ntijejwe kuraba ko abantu bagirizwa ivyaha bikomeye canke bisanzwe, ijejwe kuraba ko uburenganzira bw'umunyororo bwubahirizwa ku cyaha icyo cyose yoba yagirizwa, nk'uko benshi bibutsa bimwe mu vyatumye uyu mugwi w'igihugu aranira agateka kazina muntu ushigwako.
ni nako kandi mu yandi makuru ariko aravugwa hari benshi makozi b'iperereza n'ubundi babandanya amwe mu manyanga bagiye barakora mu bibanza barimo nkuko tuza kugaruka ku bivugwa kuri Salvatore Horihoze. Uyu bivugwa yuko ari karabandanya n'ubundi amabi yamuranze aho yaciye hose. Imbere ko tuza kugaruka ku biriko biramuvugwa ko reka tubandaneze ko vyavuzwe mu majambo ya Gabriel Ibanza Witonde, amajambo ahambaye. Kugeza ubu Gabriel Ibanza Witonde yarazwi nk'ugendera mu kwa CNDD-FDD. Kenshi ageze ico avuga yashimagiza intwaro na cyane President Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe. Hano rero vyahindutse rwose. Gabriel Ibanza Witonde yerekana ingene intwaro ihari ikingira abasuma. We nyene akavuga ivyamubaye ko muri Rona, akavuga ingene intwaro yitwaza amacakubiri kugira inyegeze ko yananiwe gutwara. Gabriel Ibanza Witonde kandi yerekana ko demokrasi atari amatora nk'uko intwari bivuga, akemiriza imvugo yo kwitwaza abazungu ngo nibo bariko barabuza intwaro gukora ivyo itegerezwa. Ngo muvuga ngo mwagwane demokrasi, abayirondeye baracariho, bahamagare bababwira ico bari bashaka, babwire kimwe cyose hanyuma mu bituronse. Gabriel Ibanza Witonde yashavuye twaheruka amajambo atangaje ya Nestor ntaho murantunga ya Nestor gira uko ishaka inyuma y'amatora. Ubu naho ni Gabriel Ibanza Witonde ahejeje kudutangaza neza cyane. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone aho uri hose kugira ngo tubandanye kubageza ko amakuru ibiri babiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Sangiza kandi no makuru bagenzaho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezegere ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, yobe biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi. Ni Umuhuza TV, amakuru yacu yo arabandanya.